TV. How are you guys? Meze neza, murakomeye. As you can see me, I'm doing well. Je me fais belle. Kubera ko ndi ahantu. Okay. N'umunsi nje kubereka abakobwa surtout abakobwa n'abagabo yes. Nje kubereka ahantu dushobora kubafasha kugira muco kuba beza. Nzara, amaguru, mu maso, sans de visage. Ni muri ndamaze kuhazangana mugabo haraheze igihe haraheze nka unane nari nje gukoresha ikiganiro Sandi afise amavuta marque yiwe urundi kadafise marque y'amavuta yiwe bon umu entrepreneur afise akora ibintu byinshi afise na agent de voyage afise rero na salon iyi salon mubona ngaha ngo ni clinique ni bitaro ubwo bwashobora kuba beza ushobora kuba kwiyumva neza mu mibiri yacu. So jewe ubu ndi mu nzara but ngenda batembereze muri clinique kugira mushobore kubona ibintu bakora ubunyi bahejeje kunzana nza kugenda kugira sans de visage ariko naye nagwaye duhere twatubonye ariko nibaza kwanza kubanga twaheze ikindi naco cyangeye nuko akoresha amavuta yiwe akoresha marque z'amavuta yiwe and afite ahantu habasha hasa neza haratesa en plus ni muri ville. Okay, reka ndabatembereze gatoya turaganira nabo batubwire hari ibintu nabonye je ntamenyereye akora yambaye taburanye nk'abaganga amagan hari ikiboraga hari yanabonye indani nzokibereka cyo kugira cyo ku mgisora bavuga kinapuliza hewa ya moto kidazana umuhisha wa uturira mu maso nka sona mu maso. So reka mukanya ndabereka kunga bigira bimereye abantu hari abantu benshi bagira yagize opening yi clinique maja bwasa ngo ni clinique donc maza kubona ngene bimeze mukanya sivyo none uyu mutipe ngo twasimba ari karansiga baramutse simba biraguke hayi wala hariho umuntu ari karasiga undi ari nyimano. She's my best friend et se fait belle aussi hein? Donc reka banze mve muri ibi hama ndabereka ibindi sivyo none. Peace out. Okay, as I said, nkuko nabivuze ndi kumwe na Sandi cheers. Cheers to your success. Sandi ngira muchemo mwibuka ariko ni bacho bashira hasi. Paysan do carrière. Okay. Abantu ngira bacho bakiyukana yababye ko nameruka ngahanye. Nje kubereka amavuta yawe. Ibintu nanje kubereka salon clinique yambaye tabura nkuko nabibabwiye umuganga Sandrine meze neza ndashima cyane karibu muri Salon Vibes kandi najewe karibu kandi pasandi donc duhanika
murakoze cyane karibu muri Sandi. Banzu uramutse abakunzi bacu abantu benshi bakunze emission yawe abantu bacu bagushoreye amage mavuta cyane gose kandi ndagushimira bivuye ku mutima. De rien niko kazi kacu fokosa turereka abarundi ibintu bihari ibintu bigezweho ibintu vyiza nibiza ko umurundi akoresha ama produit umurundi ubundi and support Burundian fasha gasho gutera imbere. So shaka uno musi naje ngaha muri salon yawe shaka tuvugane nkuko nabubwiye muza gukora emission turiko turi Honda Bell hariho n'umusore ngaha baza kugirira amaguru aho gikora kuri abagabo n'abagore. Tubwire rero gato kuri projet yawe hama shoko kugira ibindi abantu baza bakora iyi emission. Saro yanje ni Sandi Beauty Clinic. Urumva iyo duvuze clinic abantu benshi baca bibaza ko ari kwa muganga cankwe iki ariko n'umubiri wacu nawe nyene urakeneye kuja kwa muganga kugira ngo umuntu awusukure awugire neza. Hari igihe tuvyuka mu gatondo twiruka kubera akazi nturonka umwanya wo kwigira neza ariko hariho akaryo uronka kavuga ati reka no musi ndawuhebeye self care. So nico rero nazaniye isaro turigira neza inzara tugakuramo twa ducafu tudashobora gukuramo mu gatondo bakakumasa neza. Hari igihe wamuga uriruka n'amaguru ukavuga ati tihinge nduhuke. Hanyuma tugasinga dushaka professionnel batugirira neza inzara bakaturabira yuko inzara kwa muganga bimeze neza. Kwa muganga shatwita kwa muganga. Hanyuma ikindi turafise apana inzara zonyene turagira na soins de visage. Turafise machine ya stima, imashine ya hydrofacial. Donc igutuma turafise kubera urazi ko waje tukakwereka amavuta turafise n'amavuta yayo dukoresha ama oil tukavuga ngo ahubwo mbere ntiyarahari amavuta yarahari. Ego mugabo urumva ntitwari bwazane ekipema ikwiye kugira ngo dushobore gukoresha. Urumva duhejeje ngaho umuntu ashaka kujana hariya naho kugira ngo umererwe neza gatoyi. Foko njayo no musi foko nja hano hose mba akantu kose kari ngaho ndakagerageza. Karibu ifoko nza kuvuga ibintu nabanje kuvyipimira ko naza bavuga ati yatubwiye ibintu bidashobotse cyane gose. Iyi projet wayumviye gute? Bon biragoye ko kubona umukobwa muri iki gihe ashobora gukora projet zibiri zitatu akazikorera rimwe. Wayumviriye gute hama ubishobora gute? Mu bisanzwe urumva ko umukobwa yamayigira neza. Hanyuma iyo mu bihugu dutuyemwo turabona abantu bigira neza tukavuga ati none kwera iki wacu naho udashobora kubigira kugira ngo uronke. Hari igihe ufise abakopine bawe kavuga tuti reka dusohoke tugende kwigira neza. Gacu usanga rero ntaho mufise muhurira mwese mwigire neza ziko abakobwa dukunda gusa neza. Rero nayiyumviriye yuko nahora ndayibona hanze nkavuga nti ni wacu twobigira kugira ngo dushobore kubaho neza. Yego hama ubigenze gute ushoboye kuruninga ama business abiri atatu umukobwa izo nguvu zikuraye? Je ndi entrepreneur. Entrepreneur rero ntagira icakora ikintu cyose yumvise arayararota ati nkora iki aravuga reka trying ndabe ko gikunda ukagikora. Urumva nuko rero naje ndavyiyumvira mu ijoro cankwe ndose umwanya ndi jenyene nkavuga ati ki inye no ndagitrayinze urumva nkaca ndaba ko bikunda. Ego katuvuge gato kuri salon. Hari amasalo menshi ngaho Bujumbura akora inzara ariko bon hariho maybe akantu Sandi mwe mufise clinique ashobora kuba kihariye katara handi hantu nimba gahari nakaye kuri ko hari umusanga ufise umuntu amusiga inzara wiwe ashaba banyira nka 2 ans 3 ans maybe nako warusinzwe mufise agati burengera mpindura nje kwa Sandi niki kintu cyo bazana. Honest mvuze yuko amasaro yose ari ngaha i Burundi ntayo nzi yose. Mugabo ndavuga nti si concurrence cankwe innovation je mvuga ati ni innovation yanje nimbisa nshaka kwishiramo ibi numva yuko yoba imeze gutya anye. Rero nkavuga nti hariho twebwe ama machine
bahejeje kukugirira inzara n'iki ya massage sinzi ko atayazanye ngaha ushiramo ka relaxing nizo narazirondeye ngaha nta nari bwigere ndazibona ariko nibaza ko ari zo mfise zisumbye abandi ariko ibindi byose nibaza ko abandi babifise amapri ntataja aja hejuru ukora ko hari humva usiga mu gacuja ko relaxinga ukajya ubuzima amapri nibaza yuko oya ni kwibei ya bure twigire neza ndakubuje nta vyagusaba ihari ngaha kujombora nta vyagusaba ihari muga sinovuga ngo ni bei ngo nini cyane ugereranyije n'amapri y'abandi amapri ari standard y'inzara genre nka gere gushaka inzara ugasanga ni nka 20-25 gere 10,000 gushaka ko vernis isanzwe 5,000 canke ari he canke ari hasi gazo sinzi ngo abasanga ariko araba muri ivyo biciro no ngaha niko bimeze no ngaha niko bimeze mugabo twebwe turafite andi ma produit nk'ama poudre nk'iko usanga yuko nimba dushobora kuduza ko gatoyi par rapport yuko tuba twayaguze ariko sinibaza yuko vyoba biri hejuru nk'abandi yego mbega ubwa mbere warambye ko sako amavuta ya sandi wazine kora ko wari wayarondinga utashe urayabura uragwara ibintu est-ce ni vyaje kora ko wabuze ahantu bagusigira inzara ukumvura nyuzwe nkuko wabisha canke ahantu ushaka kugira amasondo visage oya iyi nayishizeho kubera yuko iyo soin de visage ntayo nigeze ndonka hanyuma nkavuga nti kubera iki ntoyizana ngaha ndayizanye ngaha rero navuze nti kubera iki nogira soin de visage ntashoboye gushiramo koga inzara gusigisha inzara kuko nari nsanzwe ndabikunda nkavuga nti kubera iki noja hanze kandi nanje numva ko nobikora niyo innovation yanje rero navuze nti reka ndavyikorera yego uburyo bwo gukora ama business ntibugoroshe mugabo wose ufite ama business yandi ukora est-ce que amafaranga yo gukora itsaro yavuye muri business nzo usanga ukora canke maybe hariho imfashanyo za bije za page ko barahari ko bafasha abajene canke amafaranga yavuye mu yandi wari usanga uri kurakorera aya mafaranga yavuye mu yandi nayo sanzwe ndiko ndakoresha iyi salon nta fashanyo irimwo nta bije irimwo ntiranyizera ngira izotinda inyizera maybe nurabegera ngira babona umukire oya sindi umukire hari batubwira ngo ama garanti n'ubufisi inzu urumva sindagira kubwo kugira inzu kugira ndo nkiyo garanti ninayironka iyo nzu ngira nzu cangenda banyizere nanje baca bamangira umutahe umujone yaba afisi inzu gashaka kugira muhe projet umujone nyabaye niyo nivyo iwacu batubwiye yanje sinzoja kwe kamenda basezera hakika mu bintu biri ngaha muri isalo uvuga ati aha anyasha turi ko tuzofrap abantu ni bavyumva nibihe ya ikintu canje ngaha anye catumye nigira niyo soin de visage nayo machine yanje fise kuko ni wava ngaho navuye hembe nayabonye je nakahanutse nayakuye muri Egypt niyo nayaguriye hanyuma iyindi nayo nayikuye muri Amerika oh la la ndumva nkavuga nti mugabo ngira n'ahandi ziri sinzi ntavyo ndabona ndumva rero nkishimira mvuga nti service yanje izo bari service nziza yego uretse gukoresha amavuta yawe bwita amavuta yandi yabandi ukoresha ku mubiri wanje cyangwa aha ngaha muri sandi genre ego ndafise amavuta y'aba Egyptien ya Root ni company y'aba Egyptien n'aba Germany nije ndabaserukira rero muri East Africa ndayafise ngaha hariho n'andi mashop asanzwe yadandaza ndabarungikira tukagira no mu Rwanda tukagira no muri Kenya ubu ndiko ndire ndaraba nihagira abandi bantu ushobora kugira no muri Ghana nkaca ndayatwarayo rero niyo company nagiranye kontra nabo kugira ngo turabe ko twokwiyungunganya okay baraje kutwoza mba maswingi mu kirenge okay anyway turangire kwanza abantu gahaye abantu batumvise adresse la fois passée ni kuri avenue de l'Indépendance hanyuma hari Mex aha imbere hari stade donc ni kibanza kiri hagati ya Mex na stade nivyo donc tubona pancarte ya Sandy Products cabinjira umba ko ari muri ville oroshe mavuta ntutaniye mwana wanje yisi nivyo ego nanyene tayabonye
urumva ifako dukoresha tubabwira ibintu turi kora ama produit meza mwana wanje yisigaye amavuta kandi muramaze kubona ngene mu boga muze muraza rero kumushora gacha kumusha kumuteza imbere bo tuvuye ngaho tuganda muri hariya yego ira turabe ko musabaza no kumpereza inzara Okay, as you can see, turi muri clinique. Hari niho novuga ko ari clinique ibitaro. As polyclinique ikintu ntaconze ngabo kirana ko kiramupuriza mu maso. Reka atsande adushoye kudusigurira reno ico gikora gifashiki umuntu aje avuga ati karipe amafaranga yaje gandakijemwo bimufashiki. Nayene ngo madame Egypte niki cyavuye Tanzania niki cyavuye Ethiopia Egypte niki cyavuye Tanzania nico hariho n'ikindi kiri mu nzu yagifite n'igitanda ca massage turacakirindiriye ko gishika so dutangurira ngaha anye kuri hydrofacial. Hydrofacial rero ni machine ituma ukura amagrese. Urabona ko turi ku zuba ryinshi umubiri wacu ufite amagrese utuma yuko dukenera yuko tugirira isuku tuyakuramo. Iyi rero ifite ama utumunani hariho uti ya mbere dukoresha turashiramwo ino oil inye tuyishiramo kugira ngo n'amazi dushiramo ari sterilize kugira ngo abanza koze umererwe neza. Hanyuma ngaha anye n'amazi adufasha gukoresha kuri iyi inye ikura ya magrese uba washizemo. Hanyuma iyi nayo tuyishiramwo ino oil. Hariho abantu donc baba bakeneye yuko umubiri wabo ubugumye cyane rero uri kurakuramwo n'iyi inye usanga ubabara cha dushiramo rero yowe kugira ube glisse donc ube soft. Hama twasha dukoresha no mauti na mauti 8 harimwo iyo kugira ngo kubera ya magrese aba yavuyemo ngaha haba hari open. Rero hari open utegerezwa kugira tuno turi sterilize kugira ngo usubire imase yama hariho aba yasigaye indani mugabo umasishe umubiri ureke kuguma wuguruye ariko umere neza. Naye aya yose akora kugira ngo bya bintu biba byavuyemwo biheze ntibigume vyuguruye ariko bigire neza. Duhejeje rero kumugira inye imara 45 minutes. Duhejeje kumugira iswena 45 minutes muri iki no dukoresha turakoresha imwe ukwayo ariko session yayo iyi machine ima 45 minutes. Iheze ica yihagarika iheze kure turagira ku minota tugaharura hanyuma uko imunota uheze uca stopping donc irihagarika. Hanyuma duhejeje ibi byose hariho iyindi ya mask chatumu henginga anja tumushirako nga kugira ngo ya mavuta twamusigi entreta igihe tuba turakoresha no mauti hariho amavuta dufise ça dépend n'umubiri wawe ufise. Hariho umuntu abafise amahere rero ayo mahere iyo wayakoresheje aravamwo ibintu turavamo turya. Ikindi kintu naco ucusaba hariho donc tugira ama oil yitwa grapeseed na mavuta y'umuzabibu atuma ku mahere ahera canke umuntu afite amarerji y'amahere akora donc bivana n'umubiri wawe. Hama tukaba dufite na jojoba hariho tuyikoresha ino oil y'abantu bisiga makeup ufite makeup nyinshi wisize donc iyo wakoresheje ukoresha ino oil jojoba kugira ngo ugabanye ivyuba wakuye ko ugira umubiri mwiza. Iyi nayo ni olive oil nayo ikoresha ku bana bakiri bato abana badakuze cyane donc tarashikana tafise umubiri ukomeye ufise soft niyo dukoresha kuri nabo nyine banza kuja kuri iki cuma. Ego nabo nyene urumva ni soin do visage baba ariko baragira na magrese. Umuntu wese aragira magrese nujya mu bebe wawe arafise magrese nawe nyene arakeneye rero bajya batoyi nibo ucokoresha olive oil. Hanyuma duhejeje ngaho on kubera yuko uba wakimukuyemwo aba
ibintu byose byavuyemo ucukenera rero yuko aja kuri iyi mashini. Iyi nye ni nka sona, iyi nye tumiye vapeur, donc hariho utuba twinyegeje indani tutavuyeyo, mugabo gatuma amapoire respira, donc bikavayo byose nka kujuja muri sona ukavuga ati reka mpeme ngiriki. Rero cha ukoresha iyo onye nayo ukajamo kugira ngo respire ugire umubiri mwiza. Ego. Okay, iyi twabona ingene ikora, iyo nayo ikora gute? Ivyo siguye pratique genre ukuntu ikora. Iyi nye ni umva, iyi ni ikuramo ya magresi yose ubufisi kuko ano ma nkaka ko ngaha anyigato kuramo urakuramo, hanyuma umeze gukuramo yuko kuko biba byavuyemwo byose ubukeneye yuko utu tuntu tuzimanganya za ntoboro itaguma iri open, zo ntobo zawe zitaguma ziri open. Rero aya mauti yose asho hariho cool, hariho n'ishusha gasteriliza, abantu usanga wadukuyemo duhere iki ugaca usanga ntugire infection canke iki. Harimo rero zo gusteriliza, zo kuringa iyo on machine kugira ngo ubu cahejeje minota cazimije cacizimye. Okay. Ibintu bizinze gasanti. Nkunda zari karabira kuri yumvira ati none je I can afford this. Ndashaka kwiringira kugira nshobore kuja hano hantu. Byose oya ntibizimvye cane. We ushaka kwigira neza urumva urigira neza nyene. Akeza ngo karaba. Akeza karigura. Yego. Donc birazimvye gaho. Umuntu wese ashaka kugira mwiza, you know, na makeup barihira. Yego, na makeup turayikora. Ushaka na duhereje kukugirira byose gaca usohoka ugenda usa neza. Murakora na makeup ngaho? Yego. Okay. Donc nakina kimwe gaho mudakora. Oya, hari ivyo tudakora. Kiretse gusiga muwambitse. Kugenda muwambitse tugende agenda nambaye neza. Yeah. Okay. Ubunye urukora bino bintu maze gukora maze gushika ko bon. Shaka umbwira ukunyene ukuntu yumva haje kugura salon yawe, clinique yawe. Uyumva gute? Wiha amanota bwatsi cyane y'amata basi kuri 10 wihangara. I think umuntu abagira ama goals ashaka gushikako. Mugabo sinovuga no munsi ngo nihe aya anye. Novuga ati ndihaye nk'indwi cankwe atandatu kuko hari ahandi nipfuza gushika ntarashika. Ariko iyi ni intango. Rero sinoca nja muri munsi y'10 ariko ndaja hejuru gatoyi mugabo hari ahandi hantu nipfuza gushika. Ndavuga ati rero ni intangira goye mugabo ni nziza. Yego. Nk'umu entrepreneur, abantrepreneur bose baragira motivation, ikintu gituma avyuka agakora, ikintu gituma urarusa kuri imbere amayide ikintu wokora, ikintu gituma wumva ushaka kuduga kurusha aho uri uyu munsi. Motivation ya Sandi ni? Motivation ya Sandi nuko mvuga ati uno munsi nimba hari salon nagiyemo nkabona ni nziza cyane, ndavuga nti none nanje nzoyishika ko gute. Nipfuza kirya anye. Urumva ndakunda ibintu bya beauty, sindabikoresha kenshi mugabo ndakunda abantu basa neza. Nkavuga nti none noshika gute he? Bigenze gute? Buke rero yuriko uvuze uti ndosuture kandi ndadushire muri utu, ibaza ko ni rugendo rutoroshe, ariko iyo rutanguye we urabona yuko biza biragenda buke ugatinda ugashika ku ntego yawe. Okay, bon, je vraiment nta kintu bise cyo kubaza atari kubwira abantu bariko bararaba kino kiganiro. Mumve ko barakwiye gushigikirana gutererana intege. Nimba ubona ko hari ikintu hari abantu benshi barabaza mu ndo hasigaza abandi ba diaspora benshi gasanga ko ari dola kino kinagihari kino kinagihari. Sandi yarabaye mu mahanga araza mu Burundi avuga ati bige binabonye hari bitari ngaho reka ndabizane still umushigikire kugira ngo n'umundi ashaka kwakira iyo ide ashaka kuri kunda. So nababwiye address, amafaranga muze muyateke hama muze muyazane kwa Sandi kugira ashaka gukora ni maproje ari nyuma yayo. Guys murakoze cyane ndabashimiye. Nipfuza yuko ubuzoza ngata zogaya nkuko wababwiye bwa mbere. Nabonye ibintu byinshi bivuye kuri wewe ariko nizeye yuko nibindi bigiye kuza kandi byiza cyane. Hanyuma ndakwizeje cyane gose uzoza ngaha azozashima. Yes.
twebwe no kuri turagerageza tuvuga ibintu biri fake abantu baje kugura amavuta ya Sanaya baza kumwaryohewe natwe turaryohewe kuba utwizera tukashobora kuza kwamamariza ibintu by'iwawe kubera ko birakenewe hari umuntu akora business ugasanga ninza amagabo ntayo bazi rero bakeneye ko umuntu akora business akayimenya ashobora kuyimenya still ndagushimiye rwose kandi ndakwankuhaja je ndagirwe mbonye mukuru ariko arakora entrepreneur akatera imbere donc courage no kubandi bose bakora bigenda bashaka guteza imbere murabire igwa kwisandi ntibyamworoheye ndazi ko byakugoye mu ntango ariko ubunyera ashaka kuvuga ati at least ndabone ndiko ndaje rero n'abandi babonereho karibu cyane muri sandi clinic beauty clinic ya okay karibu cyane hama muze migire beza je ndabasezeye Ndabasenze murambaza ngo kubera iki ngusuku onye nimba nagwaye behere munye ko nzwa nakinya amafaranga kuza kwa Sandi. Mugabo ubonye bikize umuyati uyu mukobwa yagiye kwa Sandi. Rero nawe ndababwira gasoekera nako muze muraza mugire beza mugire inzara nziza ku maguru byose bamukamba mumeze neza. Alors Sandi merci courage beaucoup. Namwe bye cyane turabakunda cyane naho gutaha. Siren Vibes TV